Reka nsubire ndabaramutse nanabaha n'ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino, yavugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, izivugwa mu butungane hagati y'akazi na muntu, izivugwa mu kibano n'ibindi vyinshi biba vyagiye biragarukwako mu binyamakuru n'ibivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Turabitohoza tubivanye amasoko yacu atandukanye maze mukabikurikira ido nido kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Ingingo tugiye kugarukako ni ingingo irabana ni vya politike. Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo intwaro yiwe yica nk'iyumuhisi Petero Nkurunziza. Turaza kubabwira amakuru avugwa ndetse n'ivyatangajwe kuri Perezida Ndayishimiye ndetse n'ibindi bivugwa muri politike. Mu zindi nkuru turibuze kubashikiriza hari ibirabana n'ivyo mwagiye muranyagezwa ndetse n'ibiriko birabera mu butegetsi, muraza kugenda muvyumva. Ariko imbere yuko tubabwira ibindi vyinshi ka dutangurire kuri no nkuru iciye ku masonga, aho hari umupolisi aboriwe yishe umuntu. Uyo mupolisi aborewe yishe umuntu azwi ku izina rya Ndagijimana. Vyabereye ku isoko ya kijambere ya Mabayi ijoro ryo kuwa 23 rishira wa 24 Rusama ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu barahatswe kwihanira iyo hadaseruka abandi bapolisi bakabashwiragiza. Umuryango w'uwishwe usaba ko wikekwa ko icaha ahanwa hisunzwe amategeko. Mu ntwaro muri komine baremeza ayo makuru. Iryo bara ryaguye mw'ijoro ryo kuri wa kabiri rishira wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine Mabayi. Umupolisi yari kwizamu kwishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana ryaho yarashe umuntu yigezwe ko ari umusuma yagomba kwiba iryo shira hamwe, niko bivugwa n'isoko mu gipolisi. Ni ikinyoma niko vyavuzwe n'umwe mu bashinga intahe yavyiboneye. Yarashwe hakiri kare kuko uwo mupolisi yari mu kirabo kuva ku muhingamo hafi y'iryo shira hamwe, niko iryo soko rivugana agashavu. Musitanteri w'Amabayi tumubajije haremeza urupfu rw'uyo muntu, avuga ko atazi impamvu uwo muntu yarashwe. Nikodeme Ndahabonyimana abavuga ko amatohoza ariko araba imbere yo kongera koko ategekanya gukoresha amanama ku ndongozi z'igisirikare n'igipolisi kugira ngo abibutse ko kizira ko umusirikare canke umupolisi yitembereza mu kabare afise ikigwanisho. Abanyagihugu benshi bashavuye bazindukiye ku biro vya komine Mabayi mu gitondo co kuri wa gatatu gusaba guhabwa ikiziga ca Ndagijimana kugira ngo yerekane ko uwo yishwe yashaka gusahura iryo shira hamwe. Uwo mupolisi yaciye anyegeza ikiziga mu cumba c'iryo shira hamwe ko bw'ababibonye. Abapolisi bakoresheje kurasa mu kirere kugira ngo bashwiragize abo banyagihugu bari bashavuye bagomba kwihanira. Umuryango wishwe usaba ko uwo mupolisi yohanwa hakurikijwe amategeko kubera ivyo vyabaye. Isoko y'akarorero y'Amabayi, isoko y'akarorero y'Amabayi yugawe amasaha 3 kuri ubu wa kabiri. Umukuru w'igipolisi c'Amabayi Juventi Kadenge akaba yemeza ko urubanza rw'ikibiriraho rurindiriye uwo mupolisi yishe Ndagijimana yari umuraririzi ku isoko y'Amabayi. Ubuheruka umukozi mukuru w'igipolisi yarandikiye indongozi z'igipolisi mu ntara zitandukanye azitegeka gufatira ibihano inyamiramabi zifata ingingo yo gupfunga abantu adakurikije amategeko. Ivyo vyabereye i Mabayi turahojeje umuryango wabuze, ariko n'uyo mupolisi yihaye inkumbi ahanwe nyene kubera ko yabikoze kubera ukuboregwa. Ibirabana n'ikibazo c'igitoro i Bujumbura gushika ubu nta muti w'ikibazo c'igitoro.
Haraheze iminsi havugwa ikena ry'igitoro rikibandanya mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi co kimwe no mu bindi bisagara n'intara zo mu Burundi. Ivyo bituma ibisata vy'ubuzima bw'igihugu bicumbagira. Ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta Orikome rihamagarira umukuru w'igihugu gutorera umuti urama ico kibazo. Abamenyesha amakuru bacu bari Bujumbura co kimwe no mu ntara zo mu gihugu hagati bamenyesha ko hibonekeza imirongo miremire cane y'imiduga imara amajoro n'imirango ku masitasiyo irindiriye kuronka igitoro itari bukironke. Turashobora no kumara indwi kuri sitasiyo, hari aho twumva ngo harahava haboneka igitoro tukamara amasaha turindiriye bukira bugaca ataco tubonye, hamwe usanga twizeye ahandi tukihebura. Iminsi ibaye myinshi turihebuye n'ukuri. Bivugwa n'abashoferi b'imiduga haca amafaranga. Abashoferi b'imiduga bavuga ko kubaho bibananiye. Imiryango yacu ibayeho nabi kandi yarimenyereye ko dutaha tuzanye ivyo dusumye kandi tukikenura mu bikenewe mu ngo zacu. Ubu turanamaramazwa no gutaha iwacu, bikavugwa n'umushoferi yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu hagati ingorane z'igitoro ziraboneka. Abashoferi b'imiduga aca amafaranga bemeza ko bamara iminsi 3 ku masitasiyo bataronse nima. No mu Kinyagiro nta gitoro dushobora kuronka, bivugwa n'abashoferi bihebuye. Habaye igitangaro igitoro kikaboneka, abarongoye abandi mu gipolisi baca barundara kuri iyo sitasiyo, co kimwe n'abajejwe intwaro canke abandi bakozi ba leta bagakoresha igikenye ngo baronke ubwa mbere. Uretse ko badatonda imirongo, barerekana agasuzuguro, bakuzuza imiduga yabo kandi bakagipakira amabido n'amagurudumu nk'uko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavyidoga. Kuri uyu wa kabiri umunyagihugu yabwiye SOS Media Burundi ko yaguze ilitiro 3 ku bihumbi 45, mu gihe ilitiro yategerezwa kugurwa amafaranga ibihumbi 3,250. Nako gatoro gake cane nakemerewe ari uko ndinze kuvugana n'umutegetsi wo hejuru yaciye atanga itegeko kuri iyo sitasiyo. Haraheze amezi menshi leta idashobora gutorera umuti ingorane z'igitoro ziguma zirisubiriza. Mukuru w'ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta Orikome amagarira umukuru w'igihugu Neva gufata ibintu mu minwe. Gabriel Rufyiri avuga ko umukuru w'igihugu ari we wenyene ashobora gutorera umuti ico kibazo. Rufyiri abona ko iyo ngorane iva kwitunganywa ribi no kurekera umuntu umwe ngo yinjiza igitoro, yihariza ivy'igitoro, hakiyongera ko ikena ry'amafaranga y'agaciro. Haraheze imisi mukuru w'igihugu Ndayishimiye yavuze ko adafise ibombo rivomwamwo igitoro n'amafaranga y'agaciro. Mu gutangura no makuru nari nakubwiye vya politike n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye n'iya Nkurunziza. Intwaro ya Perezida Ndayishimiye yica nk'iya Nkurunziza, ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu ry'Igiteka rirasemerera mu cegeranyo caryo. Iryo shirahamwe rikurira ayandi mashirahamwe yose yo mu yaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi, rivuga ko hishwe abantu ibihumbi 440 kuva muri Ndamukiza 2015 gushika muri Ndamukiza 2023. Rigiteka ntirirya umunwa ku bwaryo. Ico cegeranyo gikora ku biringo bibiri bidasa vy'intwaro zitandukanye, mugabo ngo amabizakora arasa mu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Ko bwari Igiteka kuva habayeho urwimo rwo muri 2015
ruturutse ku vya politike kubera ko umuhisi Petero Nkurunziza afashe ingingo yo kwiyongera ikiringo ca gatatu kitemewe n'amategeko kandi ibwirizwa shingiro ritemera, harabayeho nyangwa rirenze ry'agateka kazina muntu harimwo ubwicanyi, kunyuruza, guhagarika abantu hadakurikijwe amategeko, ihohotera rifatiye ku gitsina n'ayandi mabi y'ukuborezi, gufa gushika umukuru w'igihugu mushasha atorewe ikiringo ciwe ca mbere ariwe Evariste Ndayishimiye. Ku ntwaro ya Petero Nkurunziza kuva muri Ndamukiza 2015 gushika muri Ruheshi 2020, Rigiteka yashoboye kumenya abantu 2,292 bishwe, 626 batowe ibiziga, 564 banyurujwe canke bakabugwa irengero, abantu 1,027 baborejwe igufa, abantu 11,152 bahagaritswe mu buryo bunyuranye n'amategeko, co kimwe n'abantu 263 bakorewemo abafatiye ku gitsina nk'uko bivugwa n'ico cegeranyo cakorewe mu buhungiro. Rigiteka imenyesha ko kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi muri Ruheshi 2020, umukuru w'igihugu Ndayishimiye batazira General Neva yagumenye ashikiriza amajambo meza ku vyerekeye agateka kazina muntu n'umutekano n'intwari ibereye mu Burundi, bikaba vyatumye abarundi n'amakungu bizera. Mugabo iryo shirahamwe rirababazwa n'ukuntu imvugo zitajanye n'ibikorwa vyibonekeza. Iryo shirahamwe ribona ko amatohoza bagize mu bijanye n'amahoro n'umutekano yisunzwe ubuhinga bakoresha, basanze hishwe abantu 440 muri izo ntwaro zibiri, mu gihe intwaro ya Ndayishimiye itokongereza inguvu kugira ngo ihagarike ubwicanyi bwibonekeza muri aya mezi 38 amaze ku butegetsi. Intwaro yiwe ishobora kwica kurusha naho uravye ubona umengo hari amahoro, niko Asheri niko yagize arongoye Rigiteka yavuze. Amashirahamwe hari mu Burundi avuga ko hari ivyegeranyo bifatira ku bitigiri bitari vyo. Rigiteka yashikuje mu ibitigiri dufise biri hasi kure n'ivyo vyashikirijwe na Rigiteka. Mu bijanye n'agateka kazina muntu nta gushiramwo abahitanywe n'amasanganya canke indyane ziturutse ku matongo ngo uce ubashira mu bantu bishwe, bivugwa na Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe ryiyemeje kurwanya abarya kankunzi n'ikimenyane. Mugabo navuga ibitigiri ishirahamwe ryiwe ryatohoje ku bwicanyi no kunyuruzwa. Mugabo Hakizimana yarashoboye kuronka ibitigiri vy'abakozi ba leta bahanywe canke bakurikiranwa n'ubutungane. Leta ishaka kurandurana n'imizi kudahana. Muri Forcon F twaratohoje dusanga hahanywe abapolisi barenga 150, abakozi bigendereza muri bo hakabamwo abakuwe mu kazi kubera amakosa yabagiriye, bikavugwa na Gerard Hakizimana adahakana ko hariho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Nosaba ayo mashirahamwe ari mu gihugu kutwereka ahari abo bantu tuvuga ko bapfuye. Rigiteka ntihimbagwa no gutanga icegeranyo kivuga abishwe. Twashaka gukora ibindi, batubwire kandi batwereke ahari abo bantu bishwe canke babuzwe irengero, tuzohimbagwa bishitse tukababona. Ibi bikavugwa na Asheri niko yagize. Rigiteka risaba leta kubahiriza umutekano n'ubutungane kuri bose, gukora ivyo yijejwe mu gukingira abanyagihugu, gukora amatohoza yimbitse kugira ngo abakora ubwicanyi bashengezwe kandi bahanwe atanumwe avuyemwo. Amakungu nayo asabwa kuguma ashigikiye Uburundi mu mutwikoro dutandukanye kandi bayigondoze mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, gutyo kubahirizwe mu Burundi.